Ndasubiye kubaha kaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutse ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu makungu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabaha ikaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize ngaha kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbanze ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage kugira usura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mbonesha kure himwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Iri ni iteka n'umunezo ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi mubana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mbonesha kure himwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabaye kaza mu makuru tugiye guhera ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane ku mutekano ndetse n'imigenderanire hagati y'igihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu gihe leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ndetse ikanagiriza igihugu c'u Rwanda ko gifatikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho nka Red Tabara guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, kuri ubu rero biravuga ko hari ibintu bidasanzwe byo bibereye kuri ubibe ruhusa igihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho rero binavuga ko kuri ubu ngubu ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara wasubiye kwaduka ngo udashaka ko amatora ashobora kongera kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko azokora ibishoboka byose ngo hatazokwigira hagira umuntu n'umwe ngo yohungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi na cane mu gihe igihugu cimirije amatora muri uyu mwaka w'2025 amatora y'abajenama abashinga amateka ndetse na nkenguza amateka, akaba rero amatora azoba muri ruheshi uyu mwaka wa 2025. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko leta y'u Rwanda ngo ikora ibishoboka byose kugira ihungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, kandi ikaba ari ingingo leta y'u Rwanda ihakana ayivuye inyuma. Leta y'u Burundi irongowe na perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza u Rwanda ko rufatikanya n'umugwi witwaje igwanisho Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, ariko iyi ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma. Kavuga ko leta y'u Rwanda atahuriye n'umugwi witwaje igwanisho Red Tabara mu guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi umugwi wa Red Tabara nawo mu minsi iheze wavuye mu gacerere uca usora itangazo uvuga ko atahuriye n'umugwi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda ngo mu kuba cafasha uyu mugwi wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ndetse umugwi wa Red Tabara unavuga utanga umuco uvuga ko ukorera mu bumanuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ndetse ari naho utera uturuka ndetse ngo ari naho hari ibirindiro vyawo. Ibi kandi ibiruko mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemirije mu gihe c'amatora, akaba rero kuri ubu ngubu afise ubwoba ntangere avuga ko isaha n'isaha umutekano mu gihugu c'u Burundi ushobora gutosekarana cane ko ngo amatora abona ko ashobora kuzobamwo ibintu bitari vyiza, na cane rero abanyagihugu nabo bakaba bafise ubwoba ko ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo gishobora kuzoba nk'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'uwari umukuru w'igihugu ari we Petero Nkurunziza. Ibi kandi rero birahangayikishije amakungu, hakavuga ko mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye atazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije ya 2027 ibintu bishobora kuzaba nabi na cane ku banyagihugu b'u Burundi, aho bavuga ko amaraso cyangwa se umutekano ushobora kuzohungabana n'ibintu bikaba bingaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Mu yandi makuru kandi mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye atameranye neza n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo, na cane rero aho Evariste Ndayishimiye yagirizwa ko yoba yarahaye ishano umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Ibi twarabivuze mu makuru menshi atandukanye, bikavuga ko ngo Reverien Ndikuriyo ubwo yajyaga kwivuza muri Kenya ndetse no muri Dubai ngo yoba yari yahawe isumu n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi biruko mu gihe kuri ubu ngubu hoba hari umunyagihugu w'umurundi yavuye mu gacerere aca atanga umuco avuga uwari yahaye isumu Reverien Ndikuriyo. Kuri ubu rero umugambwe mu mugambwe CNDD FDD umucanwa urasubiriye kwaka
uti biteye bite rero uzwi ku mazina nka Desire Nduwimana uyu rero akaba avuga ko ngo yaje ava mu gihugu ca Nigeria ngo aha rero asanzwe aba ari atuye ku mupfumu yavuze ko yaje ku rutaro arungitswe n'uwo mupfumu ngo yahora akorera Desire rero yemeza ko ngo abahaye isumu reverend kuri yo baciye baja kumurogesha kuri uwo mupfumu muri Nigeria mu majambo yiwe Desire Nduwimana yemeza ko abarogesheje reverend kuri yo ari umutegetsi wo hejuru cyane umutegetsi rero ngo ntiyanatinye ndetse no gutomora amazina y'uwo mutegetsi wo hejuru yoba yarahaye isumu reverend kuri yo bamwe bati ashobora kuba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everest Ndayishimiye abandi bati imbega ni umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jasavende Rakobuca abandi bati mbese ni Prime niyo ngabo biriko biribazwa uwo bayarakoze ayo mabi abo rero bararira kwa reverend kuri yo bivuga ko baciye bamufata mu nyuma bamujana mu gasho k'igipolisi muri commune Makamba aho rero ngo yaranasambishijwe n'umu OPG yitwa Damiyano naho nyene Desire Nduwimana ngo nubundi yabandanije avuga vya bintu by'uwaba yarahaye isumu reverend kuri yo yavuye rero ajanwa muri parike y'Amakamba byitezwe ko ngo ashobora gukorerwa urubanza rw'ikibiriraho akagirizwa ukwambika ibara umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bivuga ko Desire Nduwimana ngo yafatanywe n'urutaro avuga ko ari rwo agenderako nubundi nuko bihagaze mu gihugu cy'u Burundi ariko n'ibibazo biteye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi nyene kubijanye nabo barahaye isumu reverend kuri yo kuri ubu amapotohoza arakomeje kugira hamenyekane nimba uyu mugabo Desire Nduwimana yo bafite ikibazo cyo mu bwonko cyangwa se yoba ari umusazi nkuko amatohoza rero abandanyije akomeza gukorwa kugira ngo hamenyekane ibibazo nimba koko ivyo uyu mugabo yavuze byoba ari ukuri mu gihe intambara ibandanya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ishirahamwe mpuzamakungu riharanira ineza y'abana UNICEF riramenyesha Kongo ryahagaritswe umutima no kunyuka kutari ngo bwigere kubako kw'ivyaha byo gufata ku nguvu abana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cane mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru aho intambara zimaze gusubira kwaduka kuva mu ntango z'uyu mwaka mwitangazo ryasohowe kwigenekerezo rya 11 ndamukiza UNICEF yiyamirije ngo bikomeye ikoreshwa ryakiremwa muntu na cane abana biciye mu gufatwa ku nguvu nk'inkoho y'intambara ivyagirije yerekeye amabi akorwa mu bibanza biri mu minwe ngo yabarwanye b'umugwi wa M23 ibyaha byo gufata abana ku nguvu ngo byarenze urugero ku buryo bitagishoboka kubihakana nk'intwaro ikoreshwa mu ntambara nk'uko biriko biracikirizwa n'ishirahamwe riharanira agateka k'abana UNICEF nk'uko UNICEF rero ivuga ko abana bagize hafi igice cafashwe ku nguvu n'abakorewe ubundi bwicanyi ngo bushingiye ku gitsina mu mezi abiri gusa ngo ya mbere y'umwaka wa 2025 aho ibiharuro bigera ku 10,000 byamaze kwandikwa mu gihugu cyose ibi kandi ibi UNICEF ngo irayibona nk'amakuru ateye ubwoba bivuye ku bitero ngo bikomeye biri kuba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe kandi ibintu bikomeye mu bijanye n'imibereho y'abanyagihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biguma bigeramira ibiganiro by'amahoro byaratangujwe icesi idoha kuva ku wa gatatu igenekerezo rya 9 ndamukiza hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Kinshasa ndetse n'abaserukira abarwanye eba M23 ivyo biganiro biriko birakorwa ku rutonde rw'igihugu ca Akatari
bigamije nko kurondera inyishu ya politike ku ntambara hagati y'igisirikare ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo FARDC ndetse ni nabo bafatikanyije harimo Wazalendo ndetse na M23 hamwe ndetse na AFC. Ayo masezerano atanguye mu gihe UNICEF iriko irasaba ko hafatwa ingingo zihuta zo gukingira abasivile cane cane abana ngo baguma aribo bibonera ko ingaruka z'iyo ntambara igaragara mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse ikaba irimwo n'ivyaha ngo bikomeye byo guhonyanga agateka amategeko mpuzamakungu kubijanye n'intambara nk'uko biko bibandanya bishikirizwa na bamwe mu barongoye iri shiramwe mpuzamakungu. Reka rero dusozerera amakuru yacu ngaha kuri nusa mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka tube dusozerera ngaha turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage kugira muzimurira babambere kubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza n'itekaro n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe wanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho.